nagira ndababwire experience twashoboye gukora n'abandi ba Gen 3 bino. Twari twashatse gukora igikorwa cyo gufungurira abana bo mw'ibarabara. Ico gikorwa rero twaba twashoboye kugikora turi kumwe n'indi association isanzwe ifasha abo bana ngaha i Burundi. Mu gukora ico gikorwa rero ntivyari vyoroshe kubera twari dukeneye amahera yo kuronka ibifungurwa vy'abana 120. Rero ntitwari dufise amafaranga akwiye. Umwe wese rero muri twebwe yarahevye ivyo yarashaka kuronka kugira ngo ashobore guterera muri ico gikorwa. Nk'akarorero jewe abavyeyi banje bari bampaye amafaranga kugira ngo ngure ibikoresho vy'ishure eka n'ibirato bishasha. Mugabo jewe ndabona yuko ivyo birato mfise ibindi nshobora kugumana kandi bikiri bishasha, cangura ibikoresho vy'ishure gusa kugira ngo nanje nshobore guterera muri ico gikorwa. Twarashoboye kuronka umwe wese ico aterera, turashobora gukwiza amafaranga Imana yagumye iduha amaprovidence menshi. Jewe rero nk'umu Gen 3 nari nifuza yuko inzara ihera kw'isi yose, kandi nk'aba Gen 3 twese turashoboye guterera muri ico gikorwa mu kureka guta ivyo kurya. Nk'akarorero jewe tuvuye gukora ico gikorwa narabonye yuko hari igihe kenshi mpejeje gufungura nshobora guta ivyo kurya bisigaye kw'isahani. Rero nkaca mbona ko hariho abantu benshi basenga kugira baronke birya vyo kurya nataye. Nashaka namwe kubatumira birya vyo kurya dusesa, hariho abantu benshi badashobora kubironka. Dufashanye rero tureke gusesagura ivyo kurya kugira na wa mundi muntu adashobora kuronka ivyo kurya ashobore kubironka. Kw'isi yose umwe wese arashobora kuronka ico afungura. Twebwe rero dushoboye kuba hamwe tugashobora kunga ubumwe twese, turashobora gushika aho ata muntu n'umwe ashobora kubura ico afungura. Force Gen 3, soyons unis pour la fin zéro. Merci.